Muchas gracias, misionero Miguel. urakoze cyane missionnaire Miguel Bermúdez Marine. Así mismo como es, Kandi uko nyene niko así bimeze, mismo es como estás uko nyene diciendo, nk'uko wari kurabivuga, nos has dicho en esta ocasión, nk'uko bitubwiye muri uyu mwanya, la obra de Dios igikorwa c'Imana sigue, kirabandanya kirakomeza. sigue Dios Imana por ibandanya medio de su iglesia, biciye mu ishengero ryayo. en estos ministerios que Dios Muri ha ubu dado a su bukozi iglesia, Imana como yahaye la Biblia ishengero ryayo nk'uko we abidusomeye. Imana ibandanya iriko irakora el cuerpo de Cristo kugeza umubiri wa Kristo ushyitse ku gutungana. o sea que es una obra Ni ukuvuga ko ari igikorwa que continúa, kibandanya, no tan solo atari gusa kugeza tugeze muri iyo mibiri mishasha, toda la ahubwo kirabandanya n'ibihe bidashira. Hanyuma tumaze kuronka umubiri uhoraho, limitación nta mbibe nta nzitizi zizokongera kubaho, kuko buri gihe Imana izokwama iriko irakora de su iglesia. mu ishengero ryayo. Decía hermano William, y que Jewe hari igihe namubajije ntimwe data William, none ubu abantu tubashira ubutumwa ubuhe? N'igihe hari hakuweho imibatizo kandi iyo ntambuko ubu yararangiye, yarambwiye ati n'ubu butumwa nyene llevar el mismo mensaje ni ukubashira ubu butumwa nyene, iri jambo nyene al cual todos hemos sido juntados, iryo se ariryo ryatwegeranije. Hakoresheje ubu butumwa nyene habandanya hajanwa ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, será lleno, kuko isi izokuzura ubumenyi bwo kumenya icubahiro c'Imana. todos conocerán Bose bazomenya izina. Muri Yesaya haravuga hati bose bazonyimenyera. tiene la iglesia. Rero n'igikorwa ishengero ry'umwami rifise, kandi turakomeza muri iki gikorwa Llevando las buenas nuevas. tujyana amakuru meza y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Este mensaje es un tema Ubu butumwa bw'uyu munsi ni ikigwa ngirakamaro cyane, ni ibanga ry'umumarayika wa Yesu. ese ángel que era diferente a los demás, que Umwe marayika yari atandukanye n'abandi. el reverendo William Branham, Umwe yiyereka Revera William Branham hariya, niwe yamuteruye aramuduza, niwe yari afise ikimatanijwe c'indwi. para este próximo sábado Kuri uyu wa gatandatu uza itariki 30 de abril z'ukwa kane vamos a tener la tuzokora igikorane la ponemos algunos sábados tugishyira ku wa gatandatu kanaka. Reka tuzogishyire kuri uwa gatandatu kuko ukwezi kurangirira mu iyi mpera y'iri yinga, kandi kubera ko mu yindi mpera y'iyi yinga zoba ari itariki 7 canke 8 z'ukwa gatanu, twaba twamaze kwinjira mu kwa gatanu. Rero turashobora gukora ico gikorane mu iyi ndwi iza 30 el sábado kuwa gatandatu itariki 30 z'ukwa kane, saa 2 zo mu gatondo tuzoba turiko turasangira alrededor umwanya wo kuyaga todo el programa ku mugambi wose que Dios tenga para ese Imana día, izoba ifise wo alrededor kuwo de la munsi, palabra de Dios. tuyaga ku ijambo ry'Imana. Todos los que deseen Rero abo bose bifuza kuzoba bahari bazobikore. mensaje que estaremos viendo y escuchando Ubutumwa tuza kuba turiko turaraba twumviriza bwavuzwe el 16 de tariki agosto 16 z'ukumunani mu 97 buvugirwa muri Toreo, Mexique. escritura Yakoresheje icyanditswe cyo mu butumwa bwiza bw'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere, verso del 1 al 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. y allí comenzamos Aha rero dutanguza iki cyanditswe. que ya yo se las había Iki jewe nari narigeze kibabwira ko muri zimwe mu nyigisho, kugira ngo tumenye uwo ari we uyu mumarayika. y en el capítulo 1 Mu kigabane cya mbere umurongo wa mbere ibyahishuriwe Yohana haravuga hati, revelación de Jesucristo uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Juan y él arriba escribe Hejuru y'aha havuga ngo agatuma umumarayika wiwe, yaciye yandika ko ngo William. Rero kugeza ubu turazi umumarayika uwo ari we. nos dice en el mensaje el séptimo sello Mu butumwa bwiswe ngo ikimatanijwe c'indwi n'intwari z'umwana wa Dawidi, nombre del ángel iryo ni izina rya marayika igihe yambara umubiri, y el nombre está en el ángel canke izina riri mu mumarayika.
predicado el 21 de abril del 98. bwavuzwe 29 z'ukwa kane mu 98 muri Monterrey, Mexique. La iglesia del Señor Aravuga ati ubu rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo naho ryagize abavugabutumwa benshi, abapasitori benshi mu migwi itandukanye cyangwa mu makoraniro atandukanye, abavugabutumwa, abigisha, también diferentes hombres ryaragize n'abantu batandukanye baronse ingabire z'ubuvugishwa nabo ndetse n'ubukozi bw'abavugishwa solamente la ku rugero rutoyi. Ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryari kugira intumwa 8 gusa nkuru canke nyamukuru, abamarayika ntuma ndwi b'ishengero mu bihe ndwi hamwe n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Uwo yari kuba ari umuvugishwa w'ikiringo kinini, afise ubutumwa bw'ikiringo kinini, azanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi iyo ntumwa ishitse mu ishengero rya Yesu Kristo, aho ku nshuro ya mbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo hari kuzoba hashitse umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini atumwe na Kristo. Revera William Branham mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 474 aratubwira ati, dice abajo hepfo los últimos dos párrafos dice, paragarafe zibiri za nyuma aravuga ati, cuando esta cinta esté en igihe iyi circulación kaseti izibirikira kwiragira mu bantu, birashoboka ko kizoba ari igikoresho gituma ubu butumwa bushika ku bagenzi banje nk'ibihumbi 10. el hermano Branham está tratando Bazovuga de hacerse bati, un mwene data siervo Branham ariko aragerageza kwigira umusavyi canke umuvugishwa w'Imana. Reka ndababwira iki kintu bene data, iryo rizoba ari kosa rikomeye. estoy diciendo Jewe gusa ndiko ndababwira ivyo nabonye, ibintu nabwiwe. Mwebwe muze mukora ivyo mushaka. no sé pone arriba Sinzi yaciye yandika ko hejuru ngo ivyahishura Yohana 22:16 ati sinzi uwazoba ari we. pone Moisés y Elías. Aca yandika ko ngo Mose na Eliya, sinzi n'ikizoba ico arico. Aca yandika ko ngo igitwikirizo cy'umubiri, sinzi. Ndazi gusa ko iyo mituragaro ndwi iri mu ibanga ryatumye haba agacerere mu ijuru. Sea ahora el Birashoboka ko iki cyoba ari cyo gihe n'isaha parezca esta gran aho haseruka uwo muntu akomeye twagumye turindiriye. pone Apocalipsis. Aca yandika ko ngo ivyahishura Yohana 22:16, ivyahishuriwe Yohana 1:1 n'ivyahishuriwe Yohana 22:6. Ati birashoboka ko ubu bukozi nakoresheje kugira ngo ngarukane abantu ku ijambo bwoba bwabaye urufatiro. Nimba bimeze uko rero, jewe ngiye gutandukana namwe burundu. Babiri ntibazobera ngaha icarimwe, naho vyogenda gutyo. Él crecerá We azokuzwa, y yo nanje ngigwe muto. yo no sé, pero Dios me ha dado Sinzi, el ariko privilegio Imana de yarampaye mirar amahirwe lo yo que es. kwitegereza no kubona icyo ari cyo. Dice de mirar Aho hejuru yaho ngo kwitegereza yaciye yandika ko hejuru ngo mwihema, y ver lo que es. no kubona icyo ari cyo aca yandika ko ngo Mose. Lo voy a abrirse Narabibonye vyihishura bihishurwa kugeza aho nagarukirije kubibona. eso es correcto. Y estoy Ivyo seguro que nivyo, ustedes han notado kandi las ndazi yuko cosas que mwebwe suceden esta mwabonye semana. ibintu vyabaye muri iyi ndwi. Sinkekeranya mwarabonye wa mwana wa mwene data Collins yagira apfe muri rya joro, hanyuma na wa mukobwa muto yagira yicwe na kanseri yo mu maraso. Ubwami bw'Imana buri mu nzira. Aca yandika ko ngo ikiringo kinini cy'ubwami. La cosa está cambiando Ibintu biriko bigenda bihinduka, bireka kuba bibi. y pone las Yaciye yandika ko kuri bibi ngo ibihe ndwi n'abamarayika bavyo bitera biba vyiza. la estrella Aca yandika ko ngo inyenyeri yo mu gaturuturu ha sido. niko vyagiye biragenda. Rero ibi ntivyategerezwa kuba igitsitaza ku muntu n'umwe. De la justificación Ni guhera ku gutsindanishirizwa tujya ku kwezwa, aho haca hakomeza hakaza umubatizo wa mpwemu yera, hanyuma naho tukumva ibi. Aca yandika ko hejuru ngo kumva ibi, la venida del Señor. ukuza kwa kabiri k'umwami, ikimatanijwe c'indwi. Simplemente estamos llegando más cerca Gusa a turiko Dios. turarushiriza kwegereza Imana uko buri gihe uko dutera intambuko. Y sigue diciendo aquí en el Arabandanya avuga mensaje, ngaha la primera muri ubu butumwa ocasión ati,
ni inshuro ya mbere aho ku ishengero rya Yesu Kristo, aho Kristo yari kuzorirungikira umuvugishwa w'ikiringo kinini. Nicyo gituma ivyo yari kubisigaza akabikora ubwa nyuma, aho Kristo yari kuzoza agaragariye muri uyo muvugishwa. Kristo agaragaye nk'umunago wo ku gishyitsi ca Dawidi, nk'ikinyenyeri gicibibatsi cyo mu gaturuturu. Kristo agaragaye nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe, kandi agaragaye nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi. Ivyo vyose biri imbere mu kugaragara k'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, ukugaragara kora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kuko we azosiga umumarayika ntumwa wiwe amusige mpwemu wiwe yera, kandi azogaragaza ubu buranga bwose bwa Kristo ku munsi w'iherezo. No mu butumwa bwiswe ngo abatumwe kujana ubutumwa, bwavuze 15 z'ukw'icumi mu 1997 muri Horizonte Brazil, aravuga ati ni inshuro ya mbere aho mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo umugwi w'abakozi b'Imana bashoboye gukora mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo bakorana n'intumwa y'ikiringo kinini. Ni inshuro ya mbere, ni ikintu kiba rimwe rudende mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mu bindi bihe ntibyagenze uko, bagize gusa intumwa y'igihe gitoya, ariko ku munsi w'iherezo ho ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryari kuzoba rifise intumwa y'ikiringo kinini. Intumwa izanye ubutumwa bw'ikiringo kinini, iyo ntumwa iriko iramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo rero iriko irahishura ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aja nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. No mu gitabo cegeranirijwemo ibivuga ku bamarayika, ku rupapuro rwa 3 aravuga ati nivyo, ntiyari mpwemu yera, yari umumarayika w'Imana. Umumarayika w'Imana arungitswe n'Imana. Hanyuma Yohana waronse uguhishurirwa igihe igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana cyandikwa, we yaranditse ati yatumye umumarayika wiwe, Yesu yatumye. Kandi Yohana yarikubise imbere y'ibirenge by'umumarayika ngo amusenge. Umumarayika aramubwira ati sigaho, haguruka, ntubikore, Imana bari usenga. Ivyahishuriwe Yohana 22 ku murongo wa 6 kugeza ku 9, ati yandika ko ngo umumarayika wa Yesu. Kuko umumarayika w'ukuri w'Imana ntiyemera gusengwa, kandi yaramubwiye ko yari uwo mu bavugishwa na mugenzi wiwe, yarungitswe kugira ngo yerekane ibi bintu. Nuko rero abamarayika n'abakozi b'Imana baba baragenywe n'Imana kugira ngo baze ku isi bashingire intaha Imana, kandi abo bakora biciye mu biremwa bipfa, nk'uko banakoze biciye muri Daniyeli no mu bandi bavugishwa mu bihe byose, kandi ndavyizeye n'umutima wose. Arabandanya avuga ngaha muri aka gace k'ubutumwa, ubutumwa bwitwa ngo umucyo w'ikimatanijwe c'indwi, bwavuzwe 30 z'ukwa 4 mu 1998 muri San Luis Potosi, Mexique. Aravuga ati ikimatanijwe c'indwi ni marayika yaratandukanye n'abandi, kandi aje mu mubiri w'umuntu agaragariye mu mumarayika wa Yesu Kristo. Uzoba ari umuco ku biremwa abantu bose mu kimpumbi c'ubwiza c'indwi no mu bihe bidashira, kuko we yabaye umuco w'isi mu myaka 2000 iheze, igihe yaza mu mubiri w'umuntu muri wa musore w'umubaji yitwa Yesu w'i Nazareti. Rero ku munsi w'iherezo we abandanya kuba ari umuco w'isi. We n'umuco w'isi mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 mu kuza kwiwe aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Mu butumwa bwiswe ngo ivuga butumwa
tiempo final. ryo mu gihe cya nyuma. Dice en la página Ku 13. rupapuro rwa gatatu Dice es la misma aravuga voz, ati es la n'iryajwi misma nyene cosa hoy, nicyo kintu nyene kiba n'uyu munsi predicado por el reverendo bwavuzwe na Branham. Revera William Branham. Es la misma cosa Ati hoy. nicyo kintu nyene kiba n'uyu munsi Usted ve, mwebwe muravye ibikorwa vy'umwami. ya hemos visto y estamos Rero testificando turamaze la kubona aparición kandi del turiko Señor. turashingira intaho guseruka k'umwami. Rero mwibuke Aparecer guseruka y venir no kuza son dos diferentes palabras. n'amajambo abiri atandukanye. Aparecer Guseruka y poner ata yandika ko hejuru ngo muri Eliya, y entonces hanyuma naho kuza y pone arriba ata yandika ko hejuru ngo con Moisés y hamwe na Elías. Mose na Eliya. Ahora es la aparición. Rero ni uguseruka. Él ya ha aparecido We yaramaze en los guseruka días, muri iyi minsi ya nyuma, con nosotros en los ari kumwe últimos natwe años. ngaha muri iyi myaka mikeya iheze. Rero iki ni ikimenyetso cyo kuza kwiwe. We ariko araseruka mu ishengero ryiwe mu buryo bwa mpwemu yera, Es él. yerekana ko ari La we, gente no puede hacer kuko abantu ntibashobora gukora ibi bintu mwebwe mubona ibyo mpwemu yera ariko arakora. Rero uku ni uguseruka k'umwami. Rero mwibuke ibi byaravuzwe mu ivyo bibanza bibiri byose, uguseruka n'ukuza. Ata yandika ko ngo ukuza kwa Yesu bingana ukwisubiza ivyiwe. Intare bingana Mose na Eliya. Hariho n'ikindi kibanza aho atubwira ni mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Ku rupapuro rwa 227 aravuga ati uguhishurirwa gutunganye ni Imana iriko iraha insiguro ijambo ryayo bwite biciye mu gushingira intahe ivyasezeranywe. Aca yandika ko ngo ugushyitswa kwavyo. Rero ntiyahave hagira uwuhendwa n'ivyavuzwe ngo ahave agenda yibaza ko ntizeye ukuri kw'ijambo nk'uko turifise uyu munsi. Ndizeye ko iyi Bibiliya ari iy'ukuri. Yesu yaragaragaje, yarashikije canke yarerekanye mu mwuzuro isezerano rya kera igihe yari ari ngaha ku isi, kandi iryo sezerano ryegeranijwe cyo kimwe nk'uko vyagenze kw'iri sezerano ryacu rishasha. Mwiyubare, uyu munsi twebwe turafise ijambo ritananirwa ry'Imana, kandi nta muntu n'umwe yihenda ngo akureko canke ngo yongereko. Ariko twebwe turakeneye ya mpwemu nyene yaritanga kugira ngo iyo mpwemu iritwigishe. Ese ingene dukeneye uguhishurirwa gutanzwe na mpwemu. Mwidata Branham aravuga mu butumwa bwitwa ngo ubugingo bwugaraniwe mu ibohero. Ni muri ubu butumwa haratubwira uwamuhaye uguhishurirwa uwo ari we, uguhishurirwa kw'ibimatanijwe. Ku rupapuro rwa 30 aravuga ati reka dusome aka kandi gace kugira ngo duheze duce dusoma ngaha ku rupapuro rwa 29.
aravuga ati kandi umugore yanse imbabazi arashobora kurenga umurongo wo gutandukana, aho nta kibanza kizoba kigisigaye cy'uwo mugore. Mbega none azoja he? Amaso yiwe asize ko amarangi n'umushatsi wiwe umoye, we aba yamaze kurengana umurongo kandi nta buryo bwo gusubira inyuma. Kandi hategerezwa kuzobaho ubukozi bubibabwira, aca yandika ko ngo Mose na Eliya. Ariko mwibuke mw'ico gihe byose bizoba byahagaze. Ni ikintu kibabaje cyane. Hazobaho ubukozi, aca yandika ko ngo Mose na Eliya buzokwerekana ibitangaza bikomeye. Yoweri niko yabivuze, ariko nta gihe kizoba kikihari cy'ubucunguzi, byose biba byarangiye, kuko mwagazi w'intama azoba yamaze kwakira igitabo ciwe, kandi gucungurwa kuzoba kwaheze kwahagaze. Yesu yaravuze ubutumwa, baramwanka. Hanyuma arabandanya aja kuri bamwe bari mu ibohero, kandi ntibari bagishoboye kwihana. Nta mwanya wari ukihari kugira ngo baronke agakiza. Ubukozi nk'ubu nyene buzotegerezwa kwisubiramwo, aca yandika ko ngo Mose na Eliya. Hejuru na hati ubukozi bwa Mose na Eliya. Mbega gute hamwe ivyo bibaye ari ugukwegwa kwa gatatu kubamaze kuzimira ibihe bidashira? Mbega gute nimba bizogenda gutyo? Ese bitoba gutyo? Ariko gute hamwe bibaye uko nyene? Ni muvyiyumvire ko gatoya. Mbega gute hamwe nimba bizogenda gutyo? Mana ntuvyemere. Ndafise abana, ariko bibone kumenga biregereje, biri hafi cyane. Arabandanya avuga ati kugira ngo duce dushika hamwe nagomba gusoma. Ati ni gute ryayerekwa ryanje ko igihe nari nkiri umwana muto? Ni kubera iki ntari bwiyumvira ivyo ubwa mbere? Ni kubera iki yaserutse mu cyumba canje akambwira iti iyo ntambuko ngiyi ngaha iri neza neza hagati mu bugingo bwamaze kuzimira. Yesu yarababwiye ubutumwa, ababera icyabona, ariko bo ntibigeze bihana. Kandi ubu naho uko ndukiriza kwigisha kuvuga cyane, ibintu birushiriza kumera nabi. Nta kwihana na kumwe kwigera kuhaba, nta n'ikibanza kikihasigaye cyabo. Mwagazi w'intama yarakiriye igitabo ciwe igihe kimatanijwe c'indwi cagira cyugurugwe. Twarabonye ikimatanijwe ca gatandatu, ariko we ntiyatwemereye kubona ikimatanijwe c'indwi. We ntiyakimenyekanishije. Marayika nimurabe ngaho wari karabimwereka, arabimuha. Marayika buri munsi yagumye ariko arambwira ibi bintu, ariko hanyuma ntiyabikoze kuri iki kimatanijwe. Yaciye avuga ati hari agacerere mu ijuru, nta n'umwe yari akizi. Kwari ukuza k'umwami. Arabandanya avuga muri aka gace nyene k'ubutumwa twari ko turasoma, ati ukuza kwiwe mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo aje mu mumarayika wa Yesu Kristo, n'ukumenwa mu bijyanye no gushyitswa kw'ikimatanijwe c'indwi. Kandi ribanga ririko rirahishurirwa abana b'Imana, ni ikimatanijwe c'indwi kiriko kirugurugwa mu bijyanye n'insiguro y'ikimatanijwe c'indwi. Iryo banga rihishuriwe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi n'ijwi rya Kristo, ijwi ry'imituragaro ndwi, ariryo kandi ari inzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba. Iryo jwi ririmwo ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero turabonye umuco w'ikimatanijwe c'indwi, umuco mwinshi uzoza n'igihe Yesu Kristo ubwiwe azoba agaragariye ngaha ku isi. No kuvuga ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Uwo n'umuco, umuco mwinshi wasezeranywe kuzoza, kuko umuco mwinshi wasezeranywe kuzoza no kuza kumwamazananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Kandi uko no kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ukuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, aje mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika n'umwe wiwe. No mu butumwa bwiswe ngo Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe, ku rupapuro rwa 14 aravuga ati rero Imana yari ifise intumbero n'ibanga rinyegejwe. Aca yandika ko ngo igihimba cy'isaha y'agacerere. Ivyo nshaka kubibwira ishengero uyu munsi. Ibanga rinyegejwe Imana yagumanye mu bwenge bwayo imbere y'itanguriro ry'isi, n'ingene ryaje rirahishurwa kugeza tugeze kuri iyi saha nyene tubayemwo.
hanyuma mwebwe muzotahura neza ibiriko birakorwa ibyo ari byo. Iri banga rikomeye cyane, ni ikintu cy'ibanga cyane, ni ikintu yo yagumanye nk'ibanga, nta n'umwe yari akizi ko na kimwe, ndetse n'abamarayika ntacyo bari bakizi ko, yo ntiyabibahishuriye. Ariko tweho, egome, tweho kugeza ubu turazi iryo banga, kandi Imana ishimwe ku bw'ibyo. Icyo nicyo gituma munsi y'ibanga ry'indwi, igihe hahishurwa ikimatanijwe cy'indwi, habaye agacerere. Igihe Yesu yari ari ku isi, baramubajije igihe yari kuzogarukira, arabishyura ati n'umwana nawe ntazi igihe ibyo bizobera. Imana rero ibyo byose bifise muri yo, kandi n'ibanga. Nicyo gituma habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, kandi imituragaro ndwi yaraturagaye. Yohana arabuzwa kwandika ibyo iyo mituragaro ivuze, ukuza k'umwami. Icyo ni ikintu kugeza n'ubu we atarahishura, ingene azoza n'igihe azozira, kandi ni byiza ko atabimenyekanisha. Atayandika ko ngo ukuza k'umwami ni ikimatanijwe cy'indwi. Hari ikibanza ngaha muri ubu butumwa buvuga ku kigabane cya kane cyo mu byahishuriwe Yohana. Mu gice cy'ubu butumwa, igice cya gatatu cy'ubu butumwa, ni ngaha ku rupapuro rwa 42 muri ubu butumwa buvuga ku kigabane cya kane cyo mu byahishuriwe Yohana. Aravuga ati, urupapuro rwa 41 hepfo, aba ariko aravuga asubiramo icyanditswe ngaha. Aravuga ati, mbega ninde atazogutinyaga mwami, mu ndome nini nini, mwami Elohimu, kandi ninde atazogushemagiza, ninde azosigara atagutinye kandi adashimagije izina ryawe. Yogejwe mu mazi nyene nk'ayo mwebwe muriko murozwamwo uyu munsi, mwumviriza ijambo no kwizera n'ububasha vya Yesu Kristo wenye n'ububasha bwose, n'uguhishurirwa kose ko mwitanguriro. Byose biri mu guhishurirwa bwo kumenya Yesu Kristo wari we, Imana yigize umubiri hagati muri twebwe. Hepfo cyane aravuga ati, nivyo rero mumenye, mbega ni gute twegera Imana? Ukwizera kuzanwa n'ukumva, ukumva ijambo ry'Imana riba ririko rirashushanywa riva mu kibanza cy'ahera cyane cy'intumwa y'igihe. Dusubiye inyuma muri ivyo, mu ngoro ya Salomo, ibyo byarishushanirije hariya bya bitereko kw'amatara byarashushanije imico imbere mw'iriba ry'uruzi rw'umuringa.
rero umumarayika w'igihe cy'ishengero ariko arashushanyiriza imbere muri aya mazi uwo ari we, uyu ari imbere ngaha, ariko arashushanya imbabazi ziwe, ijambo ryiwe, igihano, urubanza vyiwe n'izina ryiwe, byose bishushanyirizwa ngaha imbere, aho mwebwe muri mwitandukanije kugira ngo muvyizere. Mbega muravyumva? Aca yandika ko ngo mu kibanza cy'ahera cyane hari ishushanyiriza ijambo biciye mu ntumwa. Ngaha arabandanya avuga muri aka kandi gace k'ubutumwa, ubutumwa bwitwa ngo mbega imfunguzo z'ubwami bw'Imana zirihe, bwavuzwe mu kw'indwi mu 1998 muri Peru. Aravuga ati rero turashobora kubona ko hategerezwa kuba hariho imfunguzo z'ubwami bw'Imana, kandi izi mfunguzo zose zizokoreshwa muri iki gihe cya nyuma. Kandi mwene izi mfunguzo ninde? N'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero turashobora kubona aho turi, aho tugeze mu mugambi w'Imana. Turashobora kubona ko muri iki gihe ko hategerezwa kuboneka imfunguzo, nimba hazoba hizuka ry'abapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima, hategerezwa kuboneka imfunguzo, kandi umuntu kanaka ategerezwa kuba azifise. N'uwo Yesu Kristo aba yazihaye kugira ngo yugurure urugi rwo guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi uzoba afise izo mfunguzo azoboneka, afise izo mfunguzo azoboneka nk'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, nka mugenzi wa Yohana n'uw'abandi bavugishwa. Ni ukuvuga ukora kimwe n'umwigishwa Yohana n'abandi bavugishwa, ukora bimwe na Pawulo na Petero, mugenzi w'abandi bigishwa, mugenzi w'izindi ntumwa zo mu bihe by'ishengero, mugenzi w'abandi bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Kandi nimba mu kibanza kanaka ngirakamaro cyane, hari ikibanza ngirakamaro cyane ngaho, ni ukuvuga ngo ibiro ngirakamaro cyane. Mwene ivyo biro rero ategerezwa kuba afite imfunguzo. Aho rero kugira ngo umuntu ahinjire, umuntu ategerezwa kubona uwo muntu afite imfunguzo, ariko amubonye aje, hanyuma azovuga ati yari mugenzanje. Ivyo nivyo Yohana umwigishwa yabonye, kandi yari yashatse kwikubita imbere y'ibirenge by'umumarayika wa Yesu ngo amusenge. Aramubwira ati sigaho ntubikore, ndumugurana umugenzawe. Ni ukuvuga uwo mukora bimwe, wowe uri umuvugishwa n'Imana na jewe nanje nyene, kandi ni mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana. Ni ukuvuga ukora cyo kimwe n'abandi bavugishwa bose, baba bo mu isezerano rishasha ndetse n'abo mu isezerano rya kera. We ni umwe wo mu bavugishwa n'Imana ndwi bakuru, uwa nyuma wo mu bavugishwa n'Imana ndwi bakuru. Ni ukuvuga uwa nyuma wo mu ntumwa z'ibiringo binini. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 20 haravuga hati, ushingira intahe ivyo aravuga ategome ndaza vuba. Amen. Urakaza mwami Yesu. Yaciye yandika ko hejuru ngo uwushingira intahe ivyo ati ivyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16 n'ivyahishuriwe Yohana 16 umurongo wa 15. Hariho isengesho muri Data Branham yakoze. Mu butumwa bwiswe ngo nk'uko nabanye na Mose nzonabana nawe. Aha tuba turiko turibuka n'ibyo muri Data Miguel yadusomeye ku bijanye n'igikorwa twese dufise. Muri iki gihe ngomba kubisoma kuko ni byiza cyane ibyo muri Data Branham avuga ngaha.
ibyo avuga ku bijyanye n'igikorwa Dándolo a él. aha we niwe yariko aravuga, ariko n'umunsi wo muri twebwe natwe turifadikanya nawe kugira ngo ntidusome byose. Aravuga ati Abajito dice, hepfo, aravuga ati y yo estoy listo para ir al kandi Jordán. nditeguriye kujya kuri Yorodani uyu munsi muri iki Yo gitondo, estoy listo para pararme. nditeguriye por mi misión. guhagararira igikorwa canje. Yo siempre he amado a la jewe buri gente. gihe narakunze He abantu, cumplido el gusto de ella. namye nshyitsa ibyo bifuza. Él se ha encontrado conmigo. Umwami yarahuye nanje, arampa amayerekwa inyuma y'irindi. Ivyo nta mwanya mfise wo kubidondagura, ariko mwebwe murabizi, biranditswe hepfo muri Bibiliya zanyu ngaha. Tú, Umwami yarambwiye ati, wewe uranezereza abantu cyane, para caminar conmigo, kugira ngo ugendane nanje que caminar solo. utegerezwa kugenda uri wenyene. Poniendo mucho Wewe uri kwitwararika cyane ibyo bintu by'ibimenyetso. Mwendata Biriyamu yaciye yandika ko ngo ivyo nivyo binezereza abantu. Yo no supe Aravuga qué ati, era el resto de ellos. sinarinzi ibisigaye ibyo ari byo, ariko isaha irageze, Ahora ha llegado. isaha yageze Yo he visto la mano descender aho nabonye ikiganza cyururukira kuri Yosuwa, aho umwami yavuze ati, nk'uko nabanye na Mose nzonabana nawe. Ndabyizeye uyu munsi kuva ubu ukabandanya, kandi guhera kuri uyu munsi ukabandanya ndakorera Imana mu gikorwa canje. Él me quiere mostrar, Señor, Yo ishatse kunyeretsa ibimenyetso cyangwa kumpa amayerekwa, irashobora kubinyereka. Itabikoze, nunca más me para jewe namba sinzokwigera mpagarara imbere y'abantu ndiko ngerageza gukora ngo ukwizera kwabo gukura ikintu kanaka muri jewe. Nzosengera abagwaye, ndabashikiriza Imana, que se vaya. ndabareke bagende. Creen la comisión. Bo bizeye igikorwa, Dios es igual de verdadero. Imana iguma ari umunyakuri. Traído hasta aquí. Yo yaranzanye ngaha neza neza nk'uko yabikoze kuri Mose, neza neza nk'uko yabikoze kuri Yosuwa. Hecho lo mismo. Gutyo yakoze nk'ibyo nyene. Plegaria, Isengesho ryanje, plegario, isengesho ryanje nciye bugufi ni, Mana mbabarira, levantarme e intentar nyemerera guhaguruka nongere ngerageze ku yindi ncuro. Mwami mfasha, permíteme guiar este nyemerera kuyobora iri hanga aba bantu, establecerlos en tu palabra. ndabashyire mu ijambo ryawe kugira ngo dushobore kujya kuri Yorodani, Ahora la tierra prometida twinjire mu gihugu cy'isezerano, de la gran iglesia aho ishengero rikomeye ryacunguwe ry'Imana rizokizwa, kugira ngo ntiryongere gucumura, kugira ntiryongere gucumura. deseo, Icyo nicyo cyifuzo cyanje uyu munsi. créanlo, Mubyizere, mubeho, créanlo, mubyizere, sanados. mukizwe. Les hablo a ustedes en el nombre del Mwebwe Señor. ndabavugisha mu izina ry'Umwami. Ahí dice, oremos. Acavuga ati, dusenge. Dios, Mwami Mana, muremyi w'amajuru n'isi, autor de la vida eterna, wewe utanga ubugingo budashira kandi utanga ingabire nziza yose. permite que tu misericordia Wemera imbabazi zawe n'ubuntu byawe primeramente ubwa mbere na mbere bibe ku musavyi wawe. Mwami, yo he hecho mal ante tus ojos. narakoze nabi imbere y'amaso yawe No usar bien algo kubwo que es kudakoresha neza ikintu kiva ku Mana, divino. La gente kuko lo ha abantu sacado de mí. nibo babinkuyemwo. Te pido, Mwami, Señor Dios, Mwami Mana, que desde esta hora ndagusabye en ngo guhera ku iyi saha ukabandanya me satures unyuzuremwo. Mwami, con tu espíritu. unyuzuzemwo mpwemu wawe. Yo creo con todo mi corazón. Ndizeye n'umutima wanje wose. Ayuda mi incredulidad. Fasha ukutizera kwanje. Cuando hombres y mujeres Abagabo n'abagore vengan para que nibaza se oren por kugira ellos. ngo basengegwe, Yo oraré por ellos nzobasengera. mientras Mu gihe nzobasengera, mu gihe uzoba umpaye inguvu permíteles z'ubuzima. que ahora crean. Bemerere bizere Se ora ubu por ellos. mu gihe bariko barasengegwa. Data, Haz que esta comisión tuma que tú iki me has gikorwa dado, wampaye, que yo la pueda llevar por nyemerera todo el nshobore mundo. kukijana kugishikana mu Cuando yo isi llegue a yose, ciertos lugares kandi ninashika mu bibanza donde el letrero kanaka ha sido clavado, aho ikimenyetso cyawe cyamaze que gushigwa, ellos sepan bo baze que eso bamenye únicamente apunta ko ibi hacia la vyerekana gusa igikorwa comisión. wampaye. Ellos tengan fe. Bo bagira ukwizera. Señor, ya no esperaré alguna clase Mwami, de señal o sinshongera algo. kurindira ikindi kimenyetso kanaka cyangwa ikindi kintu kugira ngo mbwire ibintu kanaka, canke ngo nizere ko umuntu kanaka aza gukira. Encontrar al enemigo con fe Nzobona en mi umwansi propio wanje corazón. biciye mu kwizera, ndamubone mu mutima wanje.
nzoheza ndamwiyame ndamwigize kure nkoresheje amaraso ya Yesu Kristo. Kubw'amaraso ya Yesu Kristo uwo mwansi ntazoguma ariho. Rero nimba ibi bintu byose byagiye biragenda neza kandi byaragaragajwe ko bimeze neza, gutyo rero wowe uzokiza abagwayi ninabasengera Mwami, n'ijambo ryawe n'isezerano ryawe. Ibyo ndifuza kubikora. Fasha ukutizera kwanje. Ibyo natwe nyene natwe turabibwira Imana. Aravuga ati, mbabarira ibyaha byanje, mbabarira ibyaha byanje Mwami, kubwo kutakubaha. Arabandanya ati, sinarinzi ibindi byo gukora. Nari ndabizi Mwami, ariko sinari bwabihishurirwe ngo ndabibone neza, ariko ubuhoho ndabizi. Arabandanya avuga ati, ndazi aho mpagaze, ndazi igikorwa canje, kandi namba sinzokwigera ndeka iri jambo. Aravuga ati, sinzokwigera namba ndeka iri jambo ngo rive mu kanwa kanje, haba ku murango canke mw'ijoro. Jewe buri gihe nararihagarariye Mwami, nararihagarariye, mbwira abantu yuko nimba atari ijambo ry'Imana ko norikekeranya. Ariko jewe namba sinokwigeze nigisha canke ngo nkore ikintu uretse gusa kibaye ari kivuye ku ijambo ry'Umwami. Ariko Mwami, ndaruhijwe no kuguma mpindukirira inyuma mw'iki kibanza nyene nk'uko nabivuze ku mugoroba. Mu myaka 40 mu bugaragwa, mwenda Buriya yaciye yandika ku ruhande ngo imyaka 40. Mu myaka 40 mu bugaragwa baje inyuma, basubira inyuma bongera baje imbere, basubira inyuma bongera baje imbere. Imana irikira bahezagira, batunze intama, bafise n'abana n'ibindi byose, n'imikuku n'amasho n'ibindi bintu byose. Mana, wowe warabahezagiye, ariko umunsi umwe waravuze, uti, murarambiwe no kuguma kuri uyu musozi, nimutere muja mu buraruko, amajyaruguru. Mutere muja amajyaruguru, mugende mwerekeje kuri Yorodani. Mana, ndatanguye uyu munsi, ndaretse ibi by'ibimenyetso, kuko biriko birerekeza mu gihugu cyiza, mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Byoshoboka ko nsitara, byoshoboka ko nca mu Banyamaleki, byoshoboka ko njabuka nciye mu Baheti no mu Banyakanani, byoshoboka ko ntegerezwa guca aho bariko baranegura jewe nyene Mwami. Jewe gusa nzobandanya ntera nja imbere. Ndazi yuko hariho igihugu hariya kure, mu gice kanaka, hariho igice kanaka cyangwa ahantu hameze ukuntu kanaka, ikibanza kanaka dushobora gushikamwo, aho wewe uzokwishura amasengesho, kandi ibyo dusabye tuzobihabwa. Ndetse na kanseri nayo ntizoguhagarara imbere mu isengesho. Ndazi ko ibyo ari ukuri. Rero ndizeye kandi ndavyiteze Mwami, ndakwiyeguriye, ndakwihaye Mwami uyu munsi. Ese iri sengesho ryoba gutyo kuri umwe wese wo muri twebwe natwe, Umwami natwe nyene yishura amasengesho yacu mu izina ryiwe rihoraho ry'ubwiza. William, amen kandi amen. Reka duhaguruke twakire iri banga rikomeye. Kugeza ubu umwe wese wo muri twebwe kubw'ubuntu bw'Imana twaramaze guhishurirwa iri banga ry'umumarayika wa Yesu.
que es, y aquí vamos a dejar niwe tugira dusige ngaha asigarane natwe ese misterio del ángel de Jesús, el mu cual es ibanga ry'umumarayika wa yesu. uwo niwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.